gatatu y'ihuriro y'amanama nshingamateka n'ahinguzamateka y'ibihugu byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, East African Community. No kuvuga ko ni ihuriro twita forum twama dukorana umwaka utashe. Hariho rero ibintu bitari bike twigiye muri iyo nama. Ubwa mbere icambere kwari uko nategerezwa gusubiza uburongozi ubundi nkorera mu ngata ko nari maze umwaka wose ari je ndongoye iyo forum. Nkaba nari nashikirijwe uburongozi ijuba mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo hari mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Rero hari hageze yuko nsubiza uburongozi, hanyuma igihugu cari kiramukiwe cari igihugu ca Sudani y'Epfo. Mugabo kubera ko urongoye inama nshingamateka mfata kibanza umunsi umwe imbere yuko tugira iyo nama yaciye atanga imihoho, igihugu ca Sudani rero cabaye kigiserukirwa. Tuje turaraba rero uwo kurikira ko dukora bimwe byo kugenda dukurakuranwa ku bihugu. Duce dusangana igihugu ca Kenya. Ubu rero ndakuba cane Justin Muturi arongoye inama nshingamateka ya Kenya, niwe arongoye iyo forum. Kigira kabiri no babwira kwari ukuvugana ku bijanye n'iyo forum nyene. Iyo forum turifuza yuko rubugwego rumwe mu nzego zigize East African Community mu muryango community yacu ya Afrika y'ubuseruko. Rubugwego rumwe rwemewe muri amasezerano tujya twita traité, rukabugwego iyo rugize inama maraporo yago yoshikirizwa inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bagire ingingo bafashe bivuye muri iyo nama ya forum. Ivyo rero ntibiremegwa, ari naco gituma tuzobandanya tubonana dukora kugira ngo ibyo twifuza bitebe bishikweko. Kigira gatatu ni bijanye n'indimi dukoresha iyo turi mu manama hamwe n'inzandiko zitandukanye zikoreshwa muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Byukuri turabona yuko ururimi rw'icyongereza rwonyene harabo ruhotora, kubera ko murabizi umuryango watanguye ari ibihugu bitatu, no kuvuga igihugu ca Kenya, ca Uganda na Tanzania, bose bavuga icyongereza. Baca rero bavuga bati inama zose ibikorwa byose bizohora bikorwa mu cyongereza. Ubu rero hagiyemwo Rwanda, hakajamwo Burundi, ibyo canke higiye ejo hashobora kujamwo RDC. Turifuza yuko izindi ndimi zokwemerwa. Aha turavuga nk'igiswahili, tukavuga n'igifaransa. Nivyo rero twarabivuganye ko kugira ngo turabe yuko buhoro buhoro navyo bizohiza bikajamwo. Hanyuma igikurikira kigira kane twavuganye ko nibijanye na bimwe mu Kirundi tuvuga ibiganiro, mugabo mu Gifaransa niho bivuga neza dialogue hagati y'abarundi. Murazi ko hariho ivyabera hanze, hanyuma bari banditsemwo bavuga yuko ngo akarere kagiye kuzokurikirana kugira ngo karabe yuko ibyo biganiro uko byohera. Ndaheza ndababwira nti ibiganiro byararangiye. Nikimenyamenya nuko umworosha ko tubivuga mu Kirundi facilitateur Benjamin Mkapa yamaze gutanga raporo yiwe ya nyuma ayishikiriza abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni raporo rero yaramaze gutangwa, nti kandi murazi ko ni nyanduruko yo kuvuga ngo habe kujya kuganirira hanze byari byavuye ko hari habari bagumutse bavuga ngo ikiringo canye n'ishobora umukuru w'igihugu cacu ko kitari cemewe. Noneho murazi ko na sentare iyo muri kano karere nyene yaciye urubanza rwa nyuma yemeza neza yuko ata amategeko yaho nyanza. Ari naco gituma ibyo byarangiye. Rero narabibabwiye kandi barabitahuye. Icanyuma no babwira twaravuganye ku bijanye n'inkino. Izi nkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abakozi muri izo nzego. Icambere no vuga nuko nkengurukira cyane leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'ikiga ca leta ukuntu yafashije kugira ngo
dushobore kurungika abakinyi bakwiye mu gihugu ca Uganda i Kampala. Turafiseyo abakinyi baba 80 babashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abakozi. Murumva ko abo bantu atari bake, kubarihira amatike y'indege, kubarihira kubaho mu minsi irenga 10. Murumva ko ari uburyo butari buke. Turashimira rero leta y'u Burundi ukuntu yabikoze. Ibyo rero twabiganiriye ko nabo barongoye n'amashinga amateka n'abakenguza amateka, tuvuga tuti izi nkino hariho abazifata umengo ni higanwa, si higanwa zagiyeho kugira ngo duhuze abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abakozi. Ico ni cambere. Kigira kabiri, twari twarakuyeho ibijanye na tujya dushimwe batanga bijya bikombe bitangwa iyo amakipe atandukanye, imigwi itandukanye yatsinze. Dushiraho ico twita ama certificate, kuvuga impapuro twatanga zo gushimira abarushije abandi. Mugabo dusanga abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abakozi nyene baba bakinye baravyidogera. Hama twagarutse rero ku ngingo yuko ibyo bikombe byohora bitangwa abarushije abandi bakaronka ibyo bikombe. Ariko hari ikintu twagarutse ko cyane kijanye novuga ni ingene abakinyi bitwara, abashinga amateka, abakozi n'abakenguza amateka, kuko hariho bamwe usanga kubera uko nyene kubishiramo ishaka ryinshi bagashaka guhiganwa umengo ni bikombe bariko baragwanira kandi intumbera atari iyo. Hariho abaca bitwara nabi. Kubyo rero twasabye yuko haba igihe cyose haba izo nkino, haba raporo abashinga amateka, abakenguza amateka cyangwa abakozi bazoba bigendeje nabi mu nkino zizoba zikurikira bakugwe ku ntonde, ntibagende kubera uko kwifata nabi kwabo. Ngibyo rero ibyo nobabwira bikuru twashitseko. Hanyuma ndashima cyane ukuntu inama yagenze, ndashima kandi n'ingene urugendo rwagenze.